igiture kitagwanijwe ivyo tuvuga byose n'imigambi iri ngaha nta mugambi n'umushoboka ivyo byo mubimenye nta mugambi numwe uri mu ivyo bizoshoboka hadafashwe ingingo zo kugwanya igiturire tuvuze igiturire rero naryo amabi yose duhejeje kuvuga nahacu hose kwirimbura kugira ngo igihugu cacu kibe igihugu kizira injyane kuko burya yamutari mubizi igituma abantu banjyane ziva mu gihugu nivyo bita les inégalités sociales bamwe bashaka kurya ivy'igihugu abandi ngo babirabire hariya aya nko kumengo ntibibaraba niko bimeze burya injyane zagiye ziraba mu gihugu muri kahise nakagwi k'abantu kitwaza ibintu kanambwa kugira ngo kigarure ivy'igihugu abandi nabo ntibaronke ivyo rero murumva yuko bigoye arico gituma mwaya masezerano by'ukuri ngo ndababwira n'ikintu gikomeye ko nababwiye yuko haba evaluation uburundi bumaze kugirirwa evaluation zitatu hariho evaluation ya mbere yagizwe ico bita examen périodique yagizwe ku Burundi mu mwaka wa 2010 kugera mu mwaka wa 2015 igirwa na Venezuela na Egypt bari kubafatanyije n'aba expert ba Nations Unies raporo iraba ariko leta nta kintu na kimwe yashize mu ngiro iyi raporo ya kabiri yagizwe mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2020 raporo yo leta yaranse kuyisohora n'ubu ntirasohoka iyo raporo mu mwaka wa 2023 2023 Oricom ifatanije na Coalition Mondiale Anti-Corruption no kuvuga amashirahamwe yishize hamwe ku isi kugira ngo agwanye igiturire Oricom iri mama twaragize icegeranyo ico cegeranyo twaragishikirije leta kuko nico twita raporo parallele kandi n'amaraporo yemewe mu masezerano mpuzamakungu ya ONU ibirimo byose byaranse ndabaha akaruka ikintu kirimo cyonyene ca mbere nuko bari gusubiramwo rya tegeko ryo kugwanya igiturire hagacaho inzego zo kugwanya igiturire kuko amasezerano ategeka yuko habaho inzego zihariye ico bita les institutions spécialisées igihugu kitagira institution spécialisée gifatwa nk'igihugu kitariko kugwanya corruption niko gifatwa rero ivyo byose mwazi ko byahagaze mugabo twari twaronse icizero kivuye ku mukuru w'igihugu ahari mwakino kiringo biciye muri mu gitabo kiro kirajaho ko ivyo byose bigomba kujaho mugabo twebwe tubona biriko biracegwa tuba twipfuza rero yuko ivyo umuntu yiyumvira ivyo umuntu avuga bisa n'ivyo umuntu akora kuko abanyepolitike turabamenyereye avuga ibintu kugira ngo anezereze gusa amatwi y'abantu mugabo mu bikorwa ukarondera ukabura nico gituma mvuga nti burya tutaravye neza turashobora gutembagara twese tubona kuko igiturire nabivuze ko ni rusenya nzugi igiturire ni ikintu kibi cyane mu gihugu ariko ndemeza neza twese nitwabasensibilize nkizera neza yuko mw'iyi minsi turiko turagira iminsi 16 tuzoba twafashe ingingo n'ingamba twese turi hamwe kuko n'urugamba butari mwe yoshobora gusigara inyuma murakoze cyane